меня! Выйди меня, пятерочка! Откладывайте! Немец короткий, не ебашь в окно! Немец в окно короткий! Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi bahembwe kwikana mu mpande zina z'isi ikaze mana amakuru tugiye kubabwira amakuru hari baragwa ku isi muri kano kanya muri amakuru yacu turabwira amakuru intambara iri kuba igihugu cya Ukraine iri gucuza uko gifashe ndetse muri amakuru turabwira amakuru avuga ku Burayi turabwira amakuru avuga mu Bushinwa ndetse turabwira n'amakuru avuga muri Israel ndetse turabwira n'amakuru avuga muri Amerika turangirize ku makuru avugwa ku mugabane wa Afurika kaze muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze tubisabwira sabone cyangwa subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero mukoze tubabwiye kuyahera ku ntambara hirwa yahuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Urusiya tukaba tugeze rero amezi 6 habura iminsi 6 yonyine kugira ngo amezi 6 kwire intambara ihuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Urusiya iri kwiraba mu cyo Urusiya bwise special operation bwatanguje ku butaka bwa Ukraine intambara rero n'ubu zikaba zibandanya rero muri kariya karere ka Donbas region ariko harabera imigwano rero aho Urusiya buri ko burakoresha kano karere ka Donbas region maze kwigarurira mu gutera ibindi bisagara bikurikira kano karere ka Donbas region ibitero rero byavuba habyino munsi ibitero byakozwe n'ingabo z'Uburusiya bikaba byabaye ku karere ka Mykolaiv aho rero Uburusiya bwateye amaroketi menshi cyane gose muri kano karere inzu z'abanyagihugu zikaba zisambuwe n'amaroketi yateyemo n'igisirikare cy'Uburusiya rero hakaba abantu babiri haribo bahasize ubuzima amazu menshi arasambuka ikindi gitero nyine cyakozwe n'ingabo z'Uburusiya ikaba cyakozwe mu karere ka Kramatorsk hakaba ariho hakozwe ikindi gitero n'ingabo z'Uburusiya akarere kaba kakozwe n'igitero gikomeye cyane gose cyaho rero kino gitero cyaguye muri kano karere ka Kramatorsk cyasambuye inzu y'amagorofa 16 ndetse akaba naho hapfuye abantu bashika batatu igisirikare cy'Urusiya cyamihije ngo muri no building hari bigwanisho by'amamisire ngo zavuye muri Amerika rero ngo akaba arizo batuye ndetse bakavuga ko no muri kave ino nzu ngo harimo idepo nini cyane gose y'ibigwanisho by'ingabo za Ukraine zanyigeje ngo akaba icyo cyatumye ino building bayisambura nkuko byamenyeshejwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi Uburusiya Igor aho rero yamenyesha ibya kino gitero cyakozwe nyuma rero yaho ikibuga cy'indege cy'igisirikare cy'Urusiya cyari mu karere ka Crimea ko igiturire byatwitse cyane gose ndetse bikaba binoganwa ko hari Ukraine hateye amamisire hari kure w'ikaba igisirikare cy'Urusiya ikaba kitaremeza ko hari Ukraine hati ndetse na Ukraine ubwo ikaba itaremeza ko yateye na Amerika yahakanye ibya kino gitero ko hatari Ukraine yahateye kuko ngo Ukraine yarabujijwe ko ishobora gutera mu burere bwose busanzwe bugenzurwa n'igihugu cy'Uburusiya ikaba rero ngo kano karere ka Crimea rero kasanzwe kagenzurwa n'igihugu cy'Uburusiya Ukraine itemerewe guteraho amamisire ahabwa n'igihugu cya Amerika ariko rero nubwo biri uko Amerika yemeza ko Ukraine atariyo yateye amamisire kuri kino kibuga cy'indege cyari muri hano muri Crimea hari hasanzwe hari indege za gisirikare z'Uburusiya ndetse bivuga ko mu zo zarahindege 18 zose nubwo Uburusiya bwo butigeze bwemera ko hari indege nimwe yahahiriye rero Amerika yamenyesheje ko kiriko irakora amatohoza nayo nyine ubwayo ku byabereye muri kano karere ngo ariko itemeza ko hari ingabo za Ukraine zakoze kino gitero ngo cyahitanye zero ndege z'Uburusiya muri kano karere ka Crimea biro biboneka ko Amerika iriko iratinya cyane gose ko Uburusiya habwo kwihora Amerika ariko nubwo bikore turabwira umuvugizi w'igisirikare n'ubundi cy'Uburusiya yavuze ku bijyanye no kwihora Amerika. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi Uburusiya nyine n'ubundi yamenyesheje yasa nuko agabisha Amerika cyane gose aho yamenyesheje ko ngo Uburusiya bugiye gutangura gutera imitungo yose Amerika ifise muri Ukraine ntibamenyesheje imitungo iyo ariyo rero ko kubera Amerika yabigwanisha bikomeye n'amisire y'ikirarunguka mu gihugu cya Ukraine ngo biboneka ko Amerika iriko irarenga umurongo ntarengwa rero ngo Uburusiya bugiye gutangura gutera inyungu zose z'igihugu cya Amerika ziri mu gihugu cya Ukraine rero bikaboneka ko Uburusiya bugira butangwe nabwo kwihora igihugu cya Amerika naho rero Amerika yahise yamiriza ko ivyo Uburusiya buriko buravuga ngo Amerika ntabwo irarenga ku masezerano agenga intambara yo gufashanya n'ibindi bihugu rero ngo Amerika ntabwo iriko iratanga ibigwanisho bitera ku butaka bw'Uburusiya rero ngo ibi Uburusiya buriko buritwaza ngo buriko bona ko buriko buratsindwa ku rugamba n'ibyahise bimenyeshwa na Pentagone
ibiro bikuru by'igisirikare muri Amerika. Ariko rero murumva ko Urusiya bwo bwamenyesheje ko bugiye gutangura gutera ibigo ni n'ahantu hose hari ubutunzi bwa Amerika mu gihugu cya Ukraine. Ntawuzi uko bigiye kugenda. Turabandanya n'ano makuru yacu. Bivugwa rero n'amakuru yo muri Ukraine, amato bashika kuri 16 atwara ibifungurwa hava muri Ukraine. Inyuma yaho bagende Uburusiya bwanya amasezerano y'igihugu cya Ukraine yo kureka ingano n'ibindi bifungurwa byose biva muri Ukraine bigende. Amato yo hashika kuri 16 kuko bimenyeshwa n'icegeranyo cya Nations Unies aramaze kuva kuri kino kivuko cya Odessa agenda mu bindi bihugu. Ubwato bwa nyuma rero bubiri bukaba bwashitse mu Butaliyano aho bwari butwaye ibigori n'ingano. Ndetse rero mu kanya aho turiko turavuga amakuru ukaba ubwo bwato bwariko burasuzumwa ko ingano zashitse muri mu Butaliyano n'ibigori byashitse mu Butaliyano ko bitari contamine n'ama radiation y'ibigwanisho by'umara ngo byo byaratewe muri Ukraine. Rero bakaba bariko basuzuma ko bifise ubuziranenge bwose ko bishobora kuri gufungurwa n'abanyagihugu. Amato abiri akaba yashitse mu Butaliyano mu kanya gaheze nko mu isaha iheze. Abari bariko baragenzura ayandi mato akaba yagiye mu bihugu bitandukanye, yagiye muri Lebanon, ndetse ayandi mato abiri rero ariko arapakira ngo akaba azoza ku mugabane wa Afrika. Amato abiri ariko arapakira ubu nayo umuryango wa Nations Unies agiye kuzana rero ifunguro ku mugabane wa Afrika. Ifunguro rero bizoza ku mugabane wa Afrika ni ingano n'ibigori, na cyane cyane bimwe bikazoja mu makambi y'impunzi asanzwe ari ku mugabane wa Afrika nk'uko bimenyeshwa n'umuryango wa Nations Unies. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve muri Ukraine rero dusimbire mu Burayi. No Burayi rero burahanzwe n'ikibazo gikomeye cyane gose, ikibazo cyo kubura gaze ndetse n'ikibazo cyo kubura umuriro. Ubu rero ibiciro vya gaze byaduze inshuro zibiri, ndetse n'ibiciro by'umuriro usanzwe abanyagihugu bakoresha bikaba byaduze hafi inshuro zibiri. Rero biboneka ko ngo abanyagihugu b'u Burayi bagiye kuriha amafagitire manini cyane gose batigeze bariha mu myaka ishika 50 iheze kubera iduga ry'ibiciro vya energy ku mugabane w'u Burayi. Ibi byose bikaba byatanguye aho intambara itanguriye hagati y'Uburusiya na Ukraine, maze ibihugu by'Uburayi bigafatira ibihano igihugu cy'Uburusiya, maze igihugu cy'Uburusiya rero gigaca gihitamwo naco kureka kubaha umuriro ndetse no kubaha gaze. Na gaze rero igihugu cy'Uburusiya gisigaye gitanga gisanga ibice 20% by'ubutse ko ibihugu 8 byose bizaha byarahagarikiwe guhabwa ni gaze iri kurushi Uburusiya rubandanya butanga. Ahubwo Uburusiya rero ibitoro byabwo na gaze ubu bakaba bigurisha handi, ndetse twarabwiye mu nkuru zaheze ko Amerika ubu isigaye igura ibitoro byo mu Rusiya ariko itabiguze direct mu Rusiya, ibiguze ku agent babikura ku agent bayo babikura mu Rusiya, bagaca bahindura ama etikete bakabyitirira ko byavuye mu bindi bihugu, ariko rero bikagurwa n'igihugu cya Amerika. Rero bituma rero ibihugu by'Uburayi biriko birabura ibitoro ndetse bikabura na gaze ku rugero rukomeye cyane. Ni mu gihe rero ibyago bikomeye cyane gose biriko biraza ku bihugu by'Uburayi, imiriro y'urutavanako n'imyuzure yahamwe na hamwe, ndetse rero ahandi hakaba ibindi bihugu rero bikaba byugarijwe bigiye kugazwa n'ubukonje bukomeye cyane gose, ubukanya bukomeye cyane gose, atanagazi bafise. Ibyo babona ko rero ari ibyago Uburayi butari bwigeze bwitegura ko bishobora gushika muri kino gihe mu bihugu bya Buraya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuvenga mu Burayi dusimbire muri Amerika. Muri Amerika rero no munsi habonetse abantu bari mu myiyerekano abashigikiye perezida uwahora ari perezida Donald Trump. Aho rero bano bari mu myiyerekano bagize imyiyerekano imbere y'ikigo FBI gisanzwe cyari kimaze iminsi nk'itanu yonyine kigiye gusaka ku nzu ya Trump. Rero aho bateye inzu ya Trump iri muri Virginia, maze rero bakaba bakuyeyo impapuro nyinshi cyane gose, impapuro zitwa impapuro zibanga z'ibiro vya Amerika. Izo Trump yagiye atwaye aho yari perezida. Izi mpapuro rero zikaba Trump atari yemerewe kuzitwara. Rero FBI rero ikaba yarigiye gusaka mu nzu yiwe, maze bakurayo impapuro nyinshi cyane gose ngo ziri classified, impapuro ziriko amakuru menshi cyane gose akomeye ya leta agomba gukorera ko, ariko Trump ahitamo kugenda azitwaye. Rero abashigikiye perezida Trump ari mu myerekano biyamiriza ko FBI iriko iravyola rights za uburenganzira bwiwe bwa perezida Trump, ngo ni politike ngo ariko barakina kugira ngo bamubuze kuzokwitoza mu matora akurikira. Rero bano bariko baragira imyerekano biboneka ko bafise n'ibikoho binini cyane gose ho kwibaza ngo ni igitero bariko baragira. Ariko rero ibi muri Amerika sigitangaza ko abantu bari mu myerekano bafise ibikoho binini ayiboneka rero kubaza ko bateye ibiro FBI. Rero bakaba ngo bashaka FBI ihagarike amatohoza iriko iragira kuri Trump, ngo amatohoza iboneka ko bari gushaka kumukura mu matora yimirije nk'uko bivuga. N'abantu bari mu myerekano bavuga ko bazohagarika imyerekano mu gihe FBI
guhagarika kugira amatohoza iri kuragira kuri Trump. Turabandanya n'amakuru yacu. Tubanga dusimbire mu Bushinwa bwakomeje imyimenyerezo ya gisirikare aho ari Bushinwa buboneka ko busa nubwo buri koragira iterabwoba ku gihugu ca Taiwan. Igihugu ca Taiwan naco cyari kimaze iminsi mu myimenyerezo nyene ya gisirikare. Rero indege zishika 16 no munsi zinjiye mu kirere ntarengwa ca Taiwan, aho rero Taiwan yabuze kwigira kuko itari gushobora gukora indege zose 16, maze rero abazigabishije barazigizayo ariko ziyarenga ku mategeko zinjira mu kirere ntarengwa ca Taiwan, zirahamara umwanya ushika hafi umunota wose zigendera mu kirere ntarengwa ca Taiwan. Byaboneka ariko cyane nk'igitero bakoze kuri Taiwan, aho rero Taiwan yaririndiriye gusa ko bakorora misile ya mbere canke ibombe ya mbere igihita yataka kuko yabujije zino ndege maze zanka gusubira inyuma. Biboneka ko abasirikare b'Ubushinwa bariko bagerageza uburyo bwose bwo kwigenza ku gisirikare ca Taiwan kugira ngo batanguze intambara. Ni mu gihe mu rundi ruhande naho inyuma yakano kazana ka Taiwan nyene mu mazi igihugu ca Taiwan gisangiye n'igihugu ca Philippines naho ariko arabera imyimenyerezo y'igisirikare ca Amerika n'igisirikare ca Philippines, ndetse biboneka ko Ubushinwa bugenda buriko burahangana n'igisirikare ca Amerika, aho rero Ubushinwa bwari bwamenyesheje ko imyimenyerezo buhagaritse ariko rero Ubushinwa buhita busubira, ndetse ubu imyimenyerezo ya gisirikare yatandukiriye n'utundi duce itari yabayemo ndetse no mu zindi ntara itari yabayemo, ndetse ubu ikaba irimo n'abapolisi muri iyo myimenyerezo ya gisirikare ngo bariko Ubushinwa bakamenyesha ko buriko buragenzura aho uko ibikoresho byabo bikora, ndetse ngo no kuraba ko bifise ubuziranenge bwose bazifuza ko nico bamenyesha ngo nico bariko baragira ino myimenyerezo ya gisirikare. Turabandanya n'amakuru. Dusimbire muri Israel n'ubu intambara ntihagarara hagati y'igihugu cya Palestina n'igihugu cya Israel iguma itera amaroketi mu gace ka Gaza hasanzwe hari umuhari w'abajihadiste, ndetse umaze kwica mu bategetsi batari bake kuva mu ndwi iheze aho iyi migomoko itanguriye. Abajihadiste nabo bakaguma batera amaroketi nabo ku butaka berekeza ku butaka bwa Israel, nuko Israel rero ifise systeme z'antimisile systeme zikomeye cyane za Iron Dome ziza zirahagarika ano maroketi, ariko ntibibuza ko hari ayacika amasysteme akagwa ku butaka bwa Israel. Ariko rero Imana ishimwe ko ku butaka bwa Israel nta muntu n'umwe arapfa uretse amazu yabomotse. Ariko rero ahandi ibyo twavuga ko ari ibyago Imana itabare mu gisagara coco ca Gaza abantu benshi cyane gose bamaze gupfa, bamaze kwasiga ubuzima. Ibi rero bikaba ari biboneka kubera Israel irusha inguvu cyane gose bano abantu bo muri Palestina. Iyo itero Israel n'ibyo abantu benshi cyane gose barapfa. Ibi rero akaba hataho kwifuza ko zibandanya, ahubwo Imana yotabara zino ntambara zaba no basa n'abavukana zohagarara maze amahoro akaboneka muri kariya karere k'uburengerazuba bwa Aziya. Perezida Kim Jong-un wa Korea ya ruguru yaramaze iminsi yarwaye, aho rero mushiki we yamenyesheje muri publique aho yamenyesheje ngo yaragwaye ngo grippe isanzwe. Ariko rero ni twibutse ko grippe ari corona muri Korea ya ruguru, ntibemera ko hariho corona ariko bemeza ko hari grippe. Rero Kim Jong-un yaramaze iminsi ngo amagara yiwe atifashe neza, aho yari yarwaye iyo corona. Rero ngo ariko rero akaba yarakize, ndetse bakaba banamenyesheje ko mu gihugu cyose ca Korea ya ruguru ko ibitigiri by'abanduye iyi grippe bo bita ko ari grippe ibyagabanutse cyane gose. Rero ubu ubuzima busanzwe burasubiriye kuba muri kino gihugu, aho rero mu ndwi ziheze hari habaye no kugara amaduka ndetse no kugara ibigo bimwe vya leta kubera iyi coronavirus yari yateye ku rugero runini cyane muri kino gihugu. Bagiriza Korea y'Epfo ko ariyo yateje bino byago muri kino gihugu. Turabandanya n'amakuru yacu. Tubihariye rero tugaruke ku mugabane wa Afurika. Amakuru yacu dushikanye ku mugabane wa Afurika. Igihugu ca Mali rero bashoboye kumvikana n'ingabo ziriyo muri Mali gucungera amahoro. Ingabo zo mu Germany zari zamenyesheje ko zigiye kuva mu gihugu ca Mali nyuma yaho igihugu ca Mali cyari cyase kwemerera indege zacu za gisirikare ko zikoresha ikirere ca Mali, ico bita airspace. Izi ngabo zihita zimenyesha ko zitagishoboye kubandanya zibandanya ibikorwa byazo mu gihugu ca Mali kubera Mali iriko irakomplika uko basanzwe bakora. Rero haciye haba ibiganiro byihuta hagati y'ingabo za MINUSMA za ingabo za ONU ziri muco bita MINUSMA zicungera umutekano muri Mali, maze rero bemeranya ko zino ngabo zemerewe kongera gukoresha ikirere cyose ca Mali uko kibishatse, ko zibishatse, maze zino ngabo zemera kuguma. Tubutse ko zino ngabo z'Ubugermani zishika ku gihumbi. Tubutse kandi ko hari akajagari kabaye muri Mali, aho igihugu ca Mali
yafatiye abasirikare barenga 43 bari bavuye muri Cote d'Ivoire maze igihugu ca Mali kikabita ko baraba amasenari bagiye kwica abategetsi ba Mali ariko bano basirikare oni yahavuye intervena maze bano basirikare bimenyekana ko bari abasirikare by'ukuri ba oni bari baje gugombora abagenzi babo bari muri buno butumwa bw'amahoro byibukire ko abasirikare b'ibihugu byinshi basanzwe bari muri Mali mu butumwa bw'amahoro kubera imigwi y'iterabwoba iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Mali. Ico gihe nyene rero abasirikare bashika igihumbi ba Egypt canke Misiri bari muri buno butumwa nyene nabo nyene akaba bari bahise bivana muri kino gihugu bavuga ko ngo Mali ibagora cyane gose itaborohereza na cyane cyane ko bahanganye kandi n'imigwi y'iterabwoba iri muri kare akarere rero ngo Mali kuba iri kwirabagora nabo nyene abasirikare ba Egypt bari bavuye rero ntawe ziko nabo bazogaruka n'ikibazo rero c'abasirikare ba Cote d'Ivoire kikaba acaratorewe umuti rero murumva ko n'ikindi kibazo rero c'abasirikare ba Germany naco acatorewe umuti ariko rero bakabumvikanye n'abantu basirikare ba Germany ko bazoza baragenda ku ibitero byose barakora bazobanza kubyumvikana ko hari n'igisirikare ca Mali ndetse rero bakaba Mali ngo izoza iranababwira hakenewe ko bagenda kugira ibitero kugira ngo bafashe ivy'ukuri igihugu ca Mali nk'uko baje gufasha igihugu ca Mali twese ko hari abateroriste benshi cyane gose mu gihugu ca Mali imigwi itandukanye y'abateroriste ndetse baza barica n'abanyagihugu ndetse mu miseze twabwiye ikiganiro c'abasirikare bashika 43 ba Mali bishwe n'abano abateroriste mu burengerazuba bw'igihugu ca Mali. Turabandanya n'ano makuru yacu. Reka rero tuve mu gihugu ca Mali amakuru yacu reka dusimbire mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya rero hariko harabaye amatora abaye itariki 9 z'ukwezi k'umunani ho mwaka rero n'ubu rero bakaba bagiharura ibyavuye mu majwi y'amatora ku munsi w'ejo harabonetse akajagari aho bita Bomas of Kenya ariko harabera amatora ariko harabera nako iharura ry'amajwi y'amatora rero aho bahagarariye umugwi witwa Kenya Kwanza n'abahagarariye aho bita Azimio la Umoja bashwanye bafango ariko haraba ibyo kwiba amajwi ari muri kino kigo rero ariko rero ibishamirano yatumye rero umugwi ujejwe amatora uhamagara abapolisi benshi cyane gose aho rero bacahamagara abapolisi bagejwe ko yahosha imvururu aho bita gisu abapolisi special b'igihugu ca Kenya bahise baza ari benshi cyane gose bakabiboneka ko ubu hacungerewe cyane gose n'abapolisi sinzi rero ubu ku mameza hose aho bakorera abana bariko baharura amajwi hakaboneka ko hari abapolisi benshi cyane gose ndetse ubu hata n'umunyepolitike n'umwemerewe kwinjira muri kino kigo Bomas of Kenya ndetse rero atari gusa abariko barakurikirana ivyaharuka ry'amatora abemejwe n'umugwi IBC usanzwe urongowe no bita Wafula Chebukati uriko raharura amatora rero mu majwi ya mbere biboneka ko amaze guharaho ibice 50% by'amajwi yose amaze guharura biboneka ko umukandida w'ibita William Samuel Ruto hagarariye ico bita Kenya Kwanza ariwe ari imbere agakurikirwa vya hafi cyane gose na Raila Odinga akaba ari amukurikira hafi hagarariye nawe Azimio la Umoja bivuga ko William Samuel Ruto ku majwi amaze guharurwa afise ibice 51% by'amajwi yose amaze guharurwa mu gihe ntazera nawe Raila Odinga afise ibice 49 kwijana by'amajwi yose amaze guharura rero ntabuzi neza uzotsinda aya matora y'umukuru w'igihugu ca Kenya boneka ko ahanzwe amaso cyane gose ndetse akaba ariyo matora bisa nuko ateze cyane gose gutangazwa ibyavuye mu matora byose ko umugwi ujije amatora IBC wa Kenya ufise gusa iminsi 2 yonyene isigaye kugira ngo ube watangaje ibyavuye muri aya matora ufise umunsi w'ejo kuwa mbere ndetse n'umunsi wa kabiri wonyene ku minsi indwi yemewe n'ibwizwa shingiro rya Kenya rero kuri iyo minsi 2 akaba bazoba batangaje ibyavuye mu matora yose yandi matora mu gihugu hagati bisa nuko yose yaheze no musi tukaba twanamenye n'uwatsinze amatora mu ntara ya Nairobi mu Ramatari yo ntara biboneka ko yari isigaje gutangaza watsinze amatora yo mu Ramatari ikino gisagara rero kikaba ari gisagara cagwaniwe cyane gose n'imigwi yose rero abo Kenya Kwanza basanzwe barongoye na William Ruto akaba ari batsinze amatora muri Nairobi aho rero guverineri yatsinze amatora yitwa Johnson Sakaja ari bazotwara igisagara ca Nairobi nka Ramatari wa Nairobi aha rero bikaboneka ko ari intsinzi ikomeye cyane gose kuri Kenya Kwanza yobowe na William Samuel Ruto. Tukiri hano nyene rero mu makuru yo muri Kenya no musi rero bari bakandida bose babiri babamwa basa baboneka ko umwe azotsinda amatora William Ruto na Raila Odinga no musi bose bagiye mu misa nkuko hari kwa Mungu basanzwe bose basenga
Eglise Kristo. William Rutore akaba yakora imisa muhiri wa hasanzwe abakarene muri residence icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ahasanzwe bari hakaba hariho Eglise rero ayoboke biyo bakaba baje basengera hamwe ndetse muri imisa akaba harimo n'uzoba icegera ciwe Rigade Gashagwa igihe botsi n'amatora n'umutambukanyi wiwe hakaba nyine harimo no William Ruto n'umutambukanyi wiwe mu misa ndetse yitabiriwe na mama wiwe abyara Samuel William Ruto n'abandi bayoboke bishi rero ba Kenya Kwanza bakaba bari bitavye aho rero byabonetse baririmba indirimbo nyinshi cyane z'Imana cyane indirimbo zo gushima Imana nyinshi zo mu gitabo cy'agakiza cyane ko uyu William Ruto asanzwe ari Kristo ndetse hakaba yaramenyesheje ngo igihe azorangiza kuba perezida ngo ashobora kuzoca agenda kuvuga ubutumwa bwiza inyuma yaho iyo tugwa karangiza imyaka 10 yiwe nk'ubu yotsinda ubu agashatwa n'indi myaka 5 boneka ko kiri na muto avuga ko ngo birashoboka kazohita agenda kuba umuvuga ubutumwa nk'uko yanavyivugira akaba rero avuga ko yakuriye mu nzu y'Imana kandi akaba yagiye yagirizwa n'abamugwanya ko akunda gutanga amahera menshi ku mayigize aho yagiye avuga ko mu mahera atanga ngo arayo yiba cyane Raila Odinga amugwanya yagiye amwagiriza ko atanga amahera menshi ku mayigize ngo kandi amahera akaba yibyo muri leta ariko rero William Ruto ico gihe akaba yarigomba yavuga ko afise ivyo adandaza ndetse akaba yavuga ko mu mahera atanga mu mayigize ngo arikiva ikigira 10 akiba cavuye mu mahera y'inkoko ziwe tubutse ko William Ruto asanzwe yatunze inkoko nyinshi cyane gose aho yavuga ko amafaranga ava mu nkoko yonyene mu magi ku ndimo yonyene ngo aronka miliyoni 5 z'amashiringi y'amanyakenya mu nkoko ziwe aho avuga afise inkoko zirenga 200 atunze William Samuel Rutore akaba avuga ko ngo gutanga umuriyoni umwe nko kuri Eglise ngo ni kigira 10 cy'amahera aba yarose ngo muri zino nkoko rero ngo bamwagiriza ngo batazi uko aronka amahera tukibana rero n'abanyene umukandida nawe kandi rero William Rutore rero muri imisa akaba afashe ijambo yavuze ko ngo asaba abanyakenya ko baguma mu mahoro n'umutekano ndetse muri banakira n'ibivuye mu matora ngo bazabone mu mahoro ngo ntibaze bagire imigumuko ngo bakora ngo kubera inyuma y'amatora mu buzima buzobandanya iyi misaje y'amahoro niyo yatanze muri ino misa yabereye mu kigo iwe Karene hasanzwe aba ku rundi ruhande rero na uyu Raila Odinga nawe yagiye gusenga Nairobi aho yasengeye mu gisagara ca Nairobi muri Eglise y'abakatolika aho nawe nyene yamenyesheje rero ko ngo yiteguye kwakira izo byavuye mu matora byose akaba namenyesha ko ashigikiye ko abanyagihugu ba Kenya baguma mu mahoro ndetse abayoboke biwe ko ngo bategereze bihanganya kandi bandire umugwi uteje amatora ivyo bizotangaza ngo kandi nibanamenya ibivuye mu matora ngo bazogume mu mahoro ngo kuko igihugu ca Kenya ngo kirabakeneye bose ngo keneye amahoro ngo ubuzotsinda n'uzotsindwa bose bazobara abanyakenya kandi abazotsindwa ntibazoca batsinda ngo atsindwa nabo nyene ngo nta ngo hazoba hari amahirwe yabo rero ngo bose bategezwa kubana ngo kubahira igihugu kimwe ca Kenya igihugu ngo ca Kenya ngo kiruta abanyepolitike rero igihugu ca Kenya ngo bagomba kukibungabunga byanka byakunda rero ngo bitegura kwakira ibizova mu matora izi nizo message rero z'amahoro abantu bakandida bose bashikirije babiri aho bari bitabiriye imisa kuri no munsi wa Mungu Raila Odinga ndetse akaba ryari rya mbere asokorotse abonetse abona inyuma yuko ahejeje gutora akaba yabonetse gusa ku munsi wa kabiri w'amatora aho yatoreye hitwa ya Kibira na hari duce turangiriza hano makuru mwakoze mwese rero abayakurikiranye tubutsa ko mugira subscribe kugira ngo mukomeze kudushikira canke sabone abakoresha igifaransa mugubwe neza Imana ishikare kubazigama